will sing for the rest of my life. Turabaha ikaze mwese mukuru na televiziyo Hitaje, tunabaha ikaze mu kiganiro canyu c'umutumire. Ikiganiro nizera ko kirafasha abantu batari bakeyi bivanye n'ivyo kivugirwamwo. Rero uno munsi turafise umutumire aza kutuyagira kubijanye na reconciliation ku mwana hagati y'abantu kumwanisha abantu. Ni ikintu muzi yuko mu bihugu bitandukanye ahantu batandukanye usanga ari ikintu kigaragara nk'ikibazo ku bantu ukuntu bashobora kumwana hagati yabo, ariko araharira ngo ashobore kuduha umuco ukuntu vyokorwa neza. Rero nashaka ndamuha umwanya yidondore ariko adukurikirana. Murakoze cyane ko mpijambo. Nitwa Oscar Ndowarugira, nkaba ndongoye ishiramwe bita Union de Groupe Public du Burundi, ishiramwe rivuga ubutumwa mu banyeshure muri kaminuza. Hanyuma kandi nanje ndanezerewe kuba mwantumiye, nkabanda mukije n'abariko baratwumviriza bose. Murakoze cyane. Ntarindira idonido mu bibazo bitandukanye zo kuba batukujanye n'ivyo kunywana hagati y'abantu cyo kumwanisha abantu. Mbega ibintu byo ku bya reconciliation muri kahise haco mwarabikozeko? Ibintu bya reconciliation nibaza yuko ni ikintu camyeho ahantu hose hari abantu, kubera ko gifatana nuko abarundi bavangwa hari abantu ntihabura uruntu no kuvuga abantu mu buzima bwa misi yose hari ibintu bibatandukanya, bagafiki na kiriya no kuvuga kuva na kera na rindi hamye hariho ko kuntu kw'abantu iyo bapfuye ikintu imigenderanire ikononekara basubira kagaruka hamwe. Ugiye kuraba nko muri societe yacu y'u Burundi, nico gituma hari abashinga ntahe, nico gituma umwami yabafise abantu batunganiriza abantu bagize ibibazo. Ico rero nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane kibandanya nuno musi mu gihe cyose hari abantu hazukwama hariho ibibazo, kandi iyo hari ibibazo abantu kugira babandanye babana neza nuko haba n'uburyo bw'uko basubiza hamwe. Murakoze cyane. Ndumva yuko ari ikintu ca kera, kandi kuva kera nyine umugani wanyu iyo hari abantu usanga hari ikintu abantu bapfuye muga hakaba hakeneye ko abantu ushobora kunywana. Tukiri ngaho nyene mu byo mwize mu mashuri ivyo biba birimo navyo? Ivyo birimo cyane gose. Nabikoze n'umwanya atari muto. Narakoze cyane mu bijanye no kubaka amahoro, imyaka yaba gushika nka 10, kandi ndabigira n'amaformation atari make haba ngaha mu gihugu no hanze y'igihugu. Ndumva ko hari byinshi muza gufasha kuko ni ikintu mumaze mu myaka muri ko murakorerako. Mbega ho igihe bavuze reconciliation cyo kumwanisha abantu, mwoshobora kuduha insiguro yavyo? Icambere nuko kuvyukuri dukwiye gutahura neza yuko abantu banywana kubera yuko hari vyabatandukanije. Ico kirakomeye gose ko umuntu agitahura. Mugabo kandi dusuye tugaruke yuko abantu batahure ko mu gihe cyose abantu babana ko haba ibintu badahuriza ko ivyo bapfa ibintu bisanzwe. Ko abantu inka zisimba zikona muri mawundi muntu ni ibintu bisanzwe. Ko abana bagwana bavuye ku ishure vyamaho. Ko abantu bagurana na mahera bamwe ntibayasubize ivyo bizokwamaho. Urumva no kuvuga amatati, igihe cyose hari amatati hariho hateza ku uburyo abantu basubiza hamwe. Kunywana rero cyangwa kunywanisha abantu bifatana nuko kunta amatati abana n'abantu. Mu gihe rero amatati azokwamaho kandi amatati asanzwe, nibisigura yuko hateza kuba ubwo buryo bw'uko abantu basubiza hamwe. Kuko abantu badahuza biragoye gose ko bakorera hamwe. Oro umuntu ntashobora kwibana, umuntu ntashobora kuba ahantu ha wenyene, umuntu ntashobora guca mwibarabara ryawe, ntashobora kuja mu isoko ya wenyene, no mu nzu nta muntu ayibamwe wenyene ziba ari ngorane. Yamabana n'abandi bantu, akorana n'abandi bantu. Mu gihe rero ivyo vyose vyo kubana bikiriho, hakaba mwibazo biza mu bano gatosekara, hateza ku buryo abantu basubiza hamwe. Kunywana rero nuko kunsha kunywanisha, nuko kuntu kurondera uburyo abantu batandukanijwe n'amatati runaka basubira bakubaka imigenderanire. Iyo abantu rero bagize amatati, ikintu cambere cononekara ni imigenderanire. Abantu ntibasubira kuvugana, abantu ntibasubira kuramukanya, abahora bafashanya ntibasubira gufashanya, gushika igihe bwa bucuti busuye gusubiraho. Kunywanisha rero canke kunywanisha abantu nuko kugarukana iyo migenderanire yononekaye, hakaba ibikorwa mu buryo butandukanye
kugira ngo bantu batavugana ubwa mbere bahora bavugana kera hakagera igihe ntibasubire kuvugana basubire kandi bavugane. Ni urugendo rero rushobora kuba runini bivanye n'uburyo ingorane zingana, ni urugendo rushobora gufata umwanya muto bivanye n'uko zingana, kandi n'ibintu kandi bishobora gukorerwa hagati y'umuntu n'uwundi, hagati y'ishyirahamwe n'irindi, hagati y'igihugu n'ikindi, hagati y'ibintu byinshi bishobora kuba byagira habayemwo ukutagira imigenderanire yononekaye, bigasaba yuko haza gusubira kuyishira hamwe. Nico two kwita ku by'ukuri muri rusangi kunywanisha abantu. Murakoze cyane kuduha insobanuro yico bisigura kunywanisha abantu cyangwa kunywana hagati y'abantu. Mbega hoho Bibiliya ashi twigisha ku bijyanye na reconciliation. Tugiye muri Bibiliya rero nibaza ko tunabitahura neza usumba, kubera yuko akarero dufatira ko ni Imana n'abantu. Imana dusomye neza ijambo ry'Imana mu itanguriro, iraremye umuntu imushize mu itongo rya Edeni, Imana iramugendera bakaganira nta kibazo na kimwe kihari. Biragera igihe umuntu akora icaha aragarariza Imana kuri ibyo yamubujije, ubucuti bwayo n'umuntu burahava gushikaho tubona Yesu Kristo aza. Yesu Kristo aza nkuza guhuza umuntu n'Imana, tumwita umuhuza wacu n'Imana. Dusubirana bwa bucuti muri Kristo Yesu, dusubirana bwa bucuti twari dufitaniye n'Imana. Dusubira kuganira n'Imana kumwe byari mu itongo rya Edeni. Dusubira kwitwa abana b'Imana, dusubira twitwa abantu b'Imana, abana b'Imana by'ukuri, kubera yuko Kristo yaje akaba ari waduhuza n'Imana. Ico rero nakaroro keza gose kerekana ikintu kijanye no kunywana. No kuvuga rero Bibiliya ifise amajambo menshi yagiye ivuga ajanye no kunywana. Usomye mu cete ca kabiri Paulo yandikiye abikorinto 15 kuva 17 kugenda gushika 20, urabona neza aho avuga ko Imana yaduhuje, Kristo yaje kuduhuza n'Imana, mugabo kandi acaduha mission cyangwa igikorwa cyo kuja guhuza abantu. No kuvuga rero abakristo bariho kugira ngo babandanye bagira gute bahuza abantu. Ikidutandukanije n'Imana cari icaha. Kristo aje akura ico caha cadutukanya n'Imana, duciye muri we duharigwa ivyaha twashusura guhura n'Imana. Urumva rero ko Bibiliya ku vy'ukuri atwereka neza umurongo w'ukuri wo gufasha kugira ngo abantu bagiraniye ibibazo canke batavugana canke batumvikana bashobore guhura, kuko kwankana n'umuntu ni icaha. Kutavugana n'umuntu ngo musivyo mupfa ni ivyaha. Rumva muje muri Kristo vyaha muravyihana mugaca musubira mu gahuza. Cyo gituma rero noca ntanga n'impanuro baba Kristo bavuga ngo ujya ivyaha nkori zopfa ndamuhari kandi akaguma asenga, ivyo sivyo. Ivyo sivyo by'ukuri ubwo subu Kristo. Umukristo ateza kuba aharira abamugiriye nabi kandi nawe bakamuharira kugira ngo ubucuti bwameho, kubera yuko Kristo nawe yaraduhariye hanyuma atugirira ikigongwe duca tuhungira guhura n'Imana. Kandi ivyo ni birebire, harabaca bavuga ngo ndaharira muga sinzokwibagira, ngo sinzobiheba nzoguma canka zoteza kugira ibi nibi. Oya, no kuvuga Kristo yaduhariye atana kimwe dutanze, ivyaha byacu arabihanagura hama dusubira guhuza n'Imana. Natwe iyo tuvuze turahariye umuntu bikwiye guhera pe. Ukumva ko umuntu murekuye, ukumva ko umuntu musubije hamwe mwari muri atakindi kintu na kimwe. Vyo rero nibaza yuko usomye neza Bibiliya ukabitahura, ucubona ko ivyo tuza kugira mu kibano nk'abantu baba Kristo sivyo dukura mu mutwe canke mu kirere, turiko turagendera mu kirenge nk'icya Kristo. Tuko turigana Kristo. Ivyo yakoze kugira duhuze n'Imana, natwe tukabantu baja kugira gute guhuza abandi bantu. Tugafasha abantu kugira ngo bashobore kugira gute gushira hamwe. Yego. Mbega ho birashoboka ko umuntu ashobora abantu bafite ivyo bapfuye ko n'ivyisho ntashobora gupfa. Ese abantu bafite ivyo bapfuye birashoboka ko umuntu ashobora kumuharira kandi ukibagira. Birashoboka ivyo bintu. Ntiwibagira mu buryo bw'ubwenge kumbure, kuko kwibagira sugufuta, kwibagira no kudasubira gushira ko agaciro. Ivyo gufuta mu mutwe ngo ikintu kiveho nimo umuntu yaje akaguca ukuboko, urumva biraguye uravye ukuboko uzona ko baguciye. Mugabo agaciro ubishirako
ko guca yanciye ukuboko ugaca wumva ugize inzigo ugaca wumva umengo ntimwosubira kuvugana ivyo birashoboka gose ko bihera mu gihe uri umuntu w'umukristo yizera Imana mbere si nukuvuga ngo buri umukristo gusa n'abantu basanzwe turamaze kubona uburorero bw'abantu bashobora kubigira bagaheba bagaharirana kandi bikabavyo turafise abantu muri kino gihugu ciwacu mu ngorane twagiye ducamo usanga baricaniye abantu bakagira ibintu vyinshi bakibana ibintu mugabo no munsi ugasanga abo bantu barahanya abageni no kuvuga atavyibagira umva ko atomuha umugeni kandi ugasanga izo ngo zibayeho neza kurusha n'izindi z'abandi bantu bitwa katani ibyo bapfuye no kuvuga rero ko bishoboka gose yuko umuntu arekurira umuntu ivyo yamukoreye akabiheba ntihagire inyungu nimwe asubira kubibonamwo kandi ntibisubire kuba ikintu kimuremera mugabo gufuta nyene ngo urafuse mu mutwe uko umutwe umeze ivyo kuvyukuri vyogorana mugabo ku mutima urashobora kubikuramwo bikakuvamo bigasubirirwa n'ineza bigasubirirwa n'ibindi bintu vyiza ahubwo wa muntu ukaburiwe muntu wa mbere umufasha agize inkwano ukaburiwe umuntu wa mbere umugirira neza kuko mu mutima bitavuyemo ivyo ntibikunda mugabo mu bwenge mu mutwe uko umutwe ukoze n'uburyo memoire zacu zikora byogora gose kugira ngo bifute mugabo mu mutima birashoboka kandi nibaza ko ikitwica cane nikiri mu mutima usumba ikiri mu bwenge yego none ni gute abantu bo barapfuye ibintu usubira kandi ku mwana abantu rero bapfuye ibintu bikogwa ku buryo bubiri abantu bo nyene ubwabo kubera umuntu uko ameze barashobora gukoresha agatima kabo karangamutima kabo bakavuga bati uyu muntu none ko twapfuye ibintu ubwo sinogenda nkamurondera tukavugana muri bo babiri canke batatu muri iyo migwi canke abo bantu harakwiye kuba abantu bafata intambuko ya mbere bakavuga bati ibi bintu vyo kwankana vyo gupfa ibintu niki umuntu ko yagize nabi none tubigumemwo kuko urumva hariyo ikibazo cyo guharira iyo umuntu akugiriye nabi wewe ugacuguma umufitiye inzigo bikugumamwo nawe kandi biguma bikubononera mugabo kandi na wa muntu yakora ikibi nawe biramufata bikamumerera nabi kandi nta muntu azobesha yakoze ikibi ngo aribagira nawe nyene mu mutima bimugumamwo gushika igihe agiye kubona na wa muntu vya bintu bigahera hari igihe rero mu mitima yabo bantu biza bagashikaho bavuga bati jewe naramugiriye nabi reka nje kumusaba ikigongwe ibi bintu tubivugane canke wagiriwe nabi we nyene akavuga ati ibi bintu umuntu yarangiriye nabi reka ndamuharire ndagiye kumuburondera tuvugane hari igihe ivyo bishoboka hari n'igihe rero bidashoboka abo bantu hagati yabo kikaba igihome kabisa kitabomoka birasaba ko haba umundi muntu wa gatatu ajamwo ashobora kuba bwiwe n'umwe muri abo canke uwabiravye akabona ati bajya abantu ntabo begera akababaza kugira abafashe navyo birashoboka ko umuntu aza akagira iki niki ivyo bibaho kubera iki nuko iyo habaye amatati y'imigenderane y'abantu icitse ico ni kintu abantu bakwiye gutahura si hagati y'abajya abantu babiri gusa burya n'ikibana amatati aragifata gute ikibano kirafatwa iyo abantu babiri bari mu kibano bashwanye kirafata kimwe jewe nimba nawe dushwanye inyuma yanje hari abantu benshi badashobora no kumenya ivyabaye nivyo twapfuye muga kubera je nawe tutavugana ba bantu bose ntimusubira kuvugana nawe inyuma ufise abandi bantu benshi muvugana muzinanye b'inshuti b'abagenzi bawe baca basubira kandi nabo bagafatwa na vya bindi nyene ugaca usanga je nawe dufise amatati mugabo abana bacu ntibakivugana ugasanga bagize ikibazo mugabo fata nk'abantu bariko baragwana nk'ibi vy'intambara niki urabona iyo abantu bariko baragwana si abantu gusa bapfa babomora ibiraro babomora ibitaro bonona amabarabara bonona ibiti bagira ibindi bintu byose kandi ibyo byose ni ibintu kibano gikenewe urumva nk'iyo habaye intambara mu gihugu hafi ibintu byinshi cyane ku buryo bw'uko uzanye gusanga abagwanye gusa ukibaza ko bagize ingorane ntibibari byo no kuvuga hanonekaye hari naho bonona n'amazi urumva nk'amazi batayemwe abantu bapfuye abaza kuyanywa bose baragwara biranashika kure ugasanga nico gihugu carengewe hari igihugu kindi cafashwe fata nka Tanganyika tuyisangiye n'ibihugu bingahe
Tanzania, Zambia, Kongo. No kuvuga utaye ibiziga muri Tanganyika by'abarundi biragenda bigashika no muri Kongo no muri Zambia abantu bahariya bakagira ingwara n'ibindi byinshi. No kuvuga rero amatati yari nzo yaduka. Ingwane sabo babiri gusa. Nikibano n'abandi bantu bose bakure bifatana ngana ari ibintu byinshi. Nico gituma rero n'abari ku ruhande bashobora kuza kugira ngo amatata ahagarare. Bakaza hari abantu Imana ifasha ku by'ukuri bakitwarika bavuga bati kweri kibajya abantu baguma bagwana kweri kibajya abantu baguma badahanurana nce nsaba mbere n'abakirisi bari nko mu miryango itandukanye no mu bibano bitandukanye ivyo babimenye ko ariyo misiyo Imana yaduhaye muga ku buryo bw'uko iyo abantu bari mu matati mu kibano tudakwiye kwicara ngo turorere ukabana n'umuryango wa Mamunduru genda udodoro uvuga uti namaki hari biki kubera iki abantu bashoboye kuganira hanyuma baje hamwe batorera umuti bibazo bafise intambuko ya mbere urazi no kuganira nuko abantu bashobora guhura bakicara bakavugana ibibazo bagahana umwanya wese akavuga hanyuma bigashika ku rwego rw'uko hari gihe usanga ku by'ukuri bisaba ko wagiriwe ikibi asubizwa mu buntu bwiwe akagira ibikorwa kugira ngo ashobore gufashwa hari gihe usanga wa muntu yamukoreye ikibi atavyashoboye ikibano kikajamwe fata nk'umuntu aturi inzu y'umuntu ramara abantu baturira inzu kera akiri inzu z'ivyatsi byo barabigira abantu bakaza mu ijoro inzu y'umuntu bakayiturira kubera ivyo mupfa kumva inzira hiye umva imaze gusha bikamenyekana uwayituriye hari gashobora kuba adafise n'uburyo bwo gushobora kuyubaka mugakeneye ko basubiza hamwe na wa muntu akaza bakavugana wa muntu urumva umuntu yagutuririye inzu muravuganye uri kura usavye indaro umva uci umubwira uti birakwiye ntaco gena sigare mu ntuzeye mu gahinga urumva ko bidatomoye rimwe na rimwe birasaba ko yanzigaruka wa muntu ashobora kuyubaka nayubake ni kuneza yabo bose canke bafashanye bayubake mugi kibano kirashobora guca kiza kikavuga kiti reka dufashe inzu tuyubake bagaca bamwubakira inzu hanyuma amahoro agasasagara ngaho hantu urumva ko nizera ko reka dukurikirana muri kano kanya bariko bataka ko ukunywana ikintu gikomeye cyane gose niyo hari abantu bafite ivyo bariko barapfa irijwi riko riravugana kugira ngo abo bantu basubire baje hamwe buzuzanye hagati yabo mbega hoho kubera kari byankenegwa ko abantu banywana birakenewe gose kuko abantu bari mu matati bafite ingorane nyinshi ingorane z'uburyo butandukanye hari nabo vyica bagapfa bagahera kubera yagiriwe amatati ntaharire kubera yagiriwe nabi n'umuntu ntamuharire canke kubera yagiriwe umuntu ntaharigwe byo birashobora gutuma umuntu agwara za ngwara twita za depression akagira ama stress akagenda tumubona turorera gushika no kumuhamba tukamuhamba no kuvuga rero amatati si meza mu gihe adatorewe umuti ari yica aronona navuze ivyo vy'ikibano urumva gasanga abantu bari mu gwanko abantu barabuze ivyo bategeza kuronka kubera yuko bafise ivyo bibazo urumva abantu mu bisanzwe ko Imana yaturemye turi magiriranire turakeneye gufashanya birakenewe rero yuko abantu ku vy'ukuri banywana kugira ngo imigenderanire ibandanye Imana ntiyaremye umuntu ngo abeho wenyene ngo abeho ari nka yirebanga umuntu ategeza kuba mu kibano n'abandi bantu umuntu ategeza kubana n'abandi neza akagira imigenderanire ivyo bibuze habuze ikintu kinini cyane no kuvuga uwo muntu agenda arabundabunda ahuye n'umuntu akwepa ca hariya urumva ko bitamuha amahoro ni ingorane nini cyane birakenewe ko abantu bashira hamwe kugira ngo izo ngorane zikire muga ikintu gikuru gose nuko mu gihe umuntu mu mutima aguma afise ibintu aguma yiyagiriza aguma yumva afise ibintu bimuremereye ivyo bintu biko biramuremera ntibigirira neza ubuzima bwiwe birabwonona kandi mbwe bidatorewe umuti uwo muntu afise ibintu bimuremereye yambute kugira nabi wagiriwe nabaguma akuza kwihora agaca atangura kugira inzigo nyinshi agahava agenda kugira gute gukora bibi birengeye na vya bintu umuntu yakorewe ikibi gito mugicaza gukora ugasanga kibaye kinini kubera yuko yamaze kugira inzigo nyinshi urumva iyo abantu reba badasubije hamwe ya matata teraba manini gusuma
akava hahandi yarari kuri babandi babiri agava kwira n'ikibano cyose ugasanga ibintu byinshi bihavuye vyononekara nico gituma ari vyiza ko abantu batahuye ko bafitaniye amatati birakenewe ko baca bicara bakayatorera umuti uburyo bwihuta bushoboka uko biteba niko biha inzira konona byinshi gusumba iyo ubonye umuntu ahitanye inko akagenda akarasa umuntu sujya munsi babitanguye hariho ibindi biri inyuma biba byarabaye iyo umuntu ahitanye grenade akagenda akayituritsa nayo nyene ikamuhitana niba bihereye hajya hari ibindi bintu byinshi biri inyuma byabaye bitigezwe bivugwa ngo bitorere umuti umuntu rero uko aremwe arafise urugerageze ko aca atangura kwitwara nk'igikoko akantu twita ubuntu kagahera kuko misangwe nta muntu yica umuntu ari umuntu umuntu ugira aje kwica umuntu aba yahindutse akaba igikoko mugabo ntibiza ubwo nyene ngo aca bigikoko ni ibintu bigenda buke buke bigateba gushikaho bigira intuze ingaruka mbi rero twosaba wa muntu wakoreye ikiba umuntu ntiwicare ngo wihumurize kabuzi kuri mu bintu by'abandi bantu wariye wivye wagize gute kandi bakubona bisubize genda wicarane nabo muvugane kuko nta mahoro ushobora kugira mu gihe ivyo bintu bitaraba ntibujya kwaza kayo nawe witwa ko wagiriwe nabi ntugume ku by'ukuri ufise inzigo egera abantu bakugire nabo babwira uti ndabahariye ivyo bintu mwantwaye ndabihevye kugira nawe ugira amahoro kandi ni wabigira uzobona mbere Bibiri ivuga ngo ubusutsa amakara amazi ubugize intuzeye iyo umuntu aje akagusaba imbabazi abagushiza ahantu atakunda ugira utegeza kuzimu hano guca wihana no gucukora ibyo utakoze mugabo iyo ugumye uvuga uti nanje sinzomuharira nawe akavuguma avuga sinzogusaba ikigongwe mwese muguma mwononekara gushika rero ni byiza ko nk'abaturiko baratwumviriza araba Kristo bonamenya ko kinazira ko mu Kristo agumana inzigo gukora ikibi byo vyumva ntibibaho niyo bishitse ukuntu akabikora atabizi akwiye gucaza gusaba ikigongo cyose abimenye ko yakoze ikibi ko ari gukora neza ikintu bibaza ngo ni ciza mugabo wagikoreye bakacakira nabo bimenye genda usaba imbabazi mutunganye hama nawe wakoreye ikibi ntugumana inzigo Bibiri dusaba guharira Bibiri dusaba kutabika inzigo kutagirira inziga abantu nkuko Kristo duharira natwe duharira abandi murakoze cyane kuri nzimbiro muje gushikiza muri kano kanya ndizira ko yakora televiziyo Itaje bashoboye kutahura ibitari bike mu bijanye no kunywanisha abantu iki cyo ari gice cyambere kuko ndumva mugifite byinshi byo kubwira abantu kubijanye no kunywana mbega hoho tuba turi mu kiganiro kizokurikira muzo twitaba tuzoza gose yego nirihe jambo mbo ushikize kwa dukurikirana mbere turangiza ikintu shikiriza ariko baratwumviza nuko no babwira yuko kuvyukuri tukiri kuri inosi tuzokwama tugira amatati tuzokwama tugira ibintu bidutandukanya hazokwama ibintu tudahuriza ko mugabo kuvyukuri tukwiye kugaruka tugasubiza hamwe yo hagize ibicamwo tukaza tukicara tukabiganira akabukunywana hagati yacu ubucuti bukabandanya tumererwa neza mu gihe tubanye tunywana tumeze neza tumererwa nabi mu gihe tubanye turi mu matati amatati rero ntituyasasire ngo agume muri twebwe gihe cyose yabaye amatati tunyaruke dutunganye dusubize hamwe kibano cacu kimere neza ubuzima bwacu bumere neza imiryango yacu ibeho neza turabashimiye cyane turashimiye cyane umutumire wacu kwahije kutwemera ko azotubandaniriza kugira ngo abananye yagura kubijanye no kumwanisha abantu kandi muri bakayisoma na experience kandi turashimiye cyane uwo wese kuri televiziyo Itaje mubandanye mukurikirana ibiganiro bya televiziyo Itaje rero naho ubutamu kindi kiganiro aho umutumire wacu twagurira cyane kandi yifuza ko uzobuhari kazo tumena mugenzi wawe ko ndazi ko benshi bafite kino kibazo bazoronka inyishu murakoze cyane God gave me a song I will sing for the rest of my life.